ikaze muri BNP Sport y'uno munsi nibaza ko mu byo murimo byose mumeze neza cyane. Uyu munsi uje ku mupira w'abakiri bato, mbega abana bafite impano yo gukina umupira w'amaguru wabafashwa gute? Mbe y'amashuri yo wabafasha muri uko gutera imbere kwabo yo babikora gute? Umunsi turi kumwe n'umuntu wo muri Academy ni Impact Academy, niwe turi kumwe ni Jay Munganga. Reka ndamwakire muri BNP Sport umunsi. Jay, namahoro umeze neza? Namahoro cyane, ndabaramukije abakunzi ba BNP TV. Mwakoze kunumira. Muri Impact mumeze neza muri ivyura? Ego turashima Imana kabisa. Ego. Navuze ngo natumiye umuntu muri Impact Academy, ariko tuvuze Jay Munganga muri Impact Academy n'umuntu wi. Ego murakoze cyane. Jay Munganga muri Impact Academy ni umu assistant w'umu president, fondateur, akaba ari n'umu secrétaire comptable wa Impact Academy, en même temps akaba ari n'umu menyereza. Ego. Urakoze cyane. Wajuserukiye Impact Academy, ni academy tamaze umwanya muremure kuko imaze umwaka umwe bayeho. Ikintu catumye mbere na mbere mutanguza ishuri ry'umupira w'amaguru cari giki? Ego murakoze cyane. Ikintu ca mbere kwanza reka nangure ku muntu yatanguje iciyumviro, ari we yitwa Fabrice Munyaneza, niwe mu president. Urumva yaragize iciyumviro, amaze kugira iciyumviro aratwegera, dusanga turahuje iciyumviro. Ico ciyumviro rero wombaza ati cyari iciyumviro kimeze gute? Ni iciyumviro cyuko urabona ko twebwe twakinye umupira w'amaguru, mugabo tutigeze dushika kure, tutigeze dushika aho dushaka. Amaze kutwegera turavuga ati twe natwe vyari mu mutima ivyo bintu, none twogira gute? Aratubwira ivyo twokora, turabona ko iciyumviro cari ciza. Aravuga ati two create ishure ry'umupira w'amaguru, turabe natwe ko n'imiburiburi aho tutashoboye gushika abana bacu bashobora kuhashika. Ego. Uravuze ngo urakina umupira w'amaguru. Jay Munganga ya umupira ukinye ku rugero rwahe, yakiniye ama ekipa ya? Ego murakoze cyane. Jewe natanguriye muri KD, muri Dynamique ndayikinira imyaka ishika kuri 3. Ndasuya ndaduga muri 3e division Dynamique nyene. Kubera amashure canda mara nk'imyaka ishika kuri 5 nakina umupira w'amaguru. Ndasubira kuja guprepara muri Flamengo, hari ico gihe Flamengo yari muri 2e division. Bwa sinashoboye kubandanya ico kubera amashuri nyene. Aciye nk'imyaka 3 kandi ndasubira kuja guprepara muri 1e division Lydia Ridic, ico gihe hari muri 2013. Sinashoboye kubandanya ko naciye ngira imvune. Ego. Mu Kirundi baravuga ngo umuhini mushasha utera amabavu. Mugitangura gushinga ishuri ry'umupira w'amaguru rya Impact Academy, ni ibihe bintu byabagoye? Ego tugitangura twebwe ni ibintu vyinshi. Ugitangura murabizi ko inango toujours yama igoye. Ikintu ca mbere catugoye cari kibuga, kuko twariyumviriye ati none tutanguje ishuri ry'umupira w'amaguru twosa turakinira hehe? Tuca turatora ko twoza turakinira kuri kaye kabuga kagiri uja, mugabo nako no hakinira ku buntu ari amahera bagusaba kandi amahera atari make. Cyo gituma rero umva caratugoye mu nango tugitangura. Abakinyi bakomeye bose tubona bagiye baca mu gikomeye, baba bagiye barahera mu academy, birumvikana kuko niho umuntu aja kuduza iyo mpano, iyo ngabirana bafise gukina umupira w'amaguru ni hariya abikorera. Mbe hariya mwege mwakira abana bangana gute, mubafasha gute? Ego twebwe mu bisanzwe yagiye muri Impact, abana twakira bagabuye mu mice 4. Umuce wa mbere n'abana batarenze imyaka 9, umuce wa kabiri na abana batarenze imyaka 13, abandi na abana batarenze imyaka 18, abandi na abana batarenze imyaka 21. Ego. Wowe uri n'umumenyereza, hariho ibintu tubona mu kibano, umuvyeyi abonye umwana wagiye gukina umupira w'amaguru ati noneho karabaye, umwana agiye kumumwara umugi, ishuri agomba azorihebe. Wewe uri umumenyereza, ubana nabo bana umwanya novuga ko utari muto, mubafasha gute canke wohumuriza gute abavyeyi baba bazi ko umwana agiye gukina umupira w'amaguru, agiye kumwa urumogi mu bintu byose bitabereye? Ego nkuko natanguye ndabivuga, twebwe twarakina umupira, baratubuza gukina umupira. Mugabo abana bobu je novuga yuko bafise kwanza ubuntu. Umva
twebwe twakina ico abavyeyi bashaka mugabo ubunye abana bakina abavyeyi barekurira abana ico bobo bashaka bisigura yuko nivyo abavyeyi kera bari bafise ico ciyumvire cuko umuntu agiye gukina umupira caba nk'umubandi acaro atangura kuruna umogi mugabo ugiye kuraba football ni ikintu gihuza abana ni ikintu kirera abana ushobora kuva wahora unura umogi mugabo uje gukina football ugasanga wavuyemo umwana mwiza kandi ivyonye muri Impact abavyeyi barabidushimira turafise amatemanyage y'abavyeyi benshi batubwira ati muri Impact n'ukuri turabashimiye muri ko muraturerera abana neza. Navuze ko ishuri ryanyu rije vuba kuko nta gihe kirekire riramara mugabo nta nuko ari na gito cyane. Ibintu Impact Academy muri Kiringa bimaze kurangura mwishimira n'ivyaha. Twebwe ikintu twoba twishimira kwanza nuko twashoboye kuja muri championnat national ya categorie ya minime turaja muri 4e division. Ico gihe hari mu mwaka uheze kuko twe tumaze nk'umwaka n'igice dukora rero nko mu kwicenda twatanguye championnat ya minime na 4e division 4e division turakina hama turaduza umugwi muri 3e division bisigura yuko twagiye turunguka ikindi kibanza muri 3e division hama n'aba minime tugeze muri 4e division ikindi twoba twishimira nuko Hirya hejo habaye championnat y'abana batarenze imyaka 15 ari abana babiri bavuye muri Academy Impact bagiye guserukira igihugu. Impact Academy uravuze ko imaze umwaka n'igice kandi uravuze ko hari amahiganwa yitabira uravuze ko ikipe yavuye mu cicaro ca gatatu kaduga nako yavuye mu cicaro ca kane kaduga mu cicaro ca gatatu mbe uwo mugwi mukinisha n'abana mu bamwarire muri Impact Academy canke mushobora no kurondera hanze umwana mubonye ko abishoboye akaza gufasha. Ego twebwe uhereye kuri bajya abana bato na abana baba bari bo muri Impact rero dutangura kurondera abandi bana muri irya kategori nababwiye y'abatarenze imyaka 21 kuko usanga ari bake kandi dukeneye kurenforcer equipe bivanye na effectif y'abana ko twebwe effectif dufise nini ni kubana kandi niho twebwe dushirako ivyumviro vyose kuko tuko turaforma abana cyane rero hageze kuri rya kategori ya 4e division tuca tutangura kurondera abandi bana bafise talent bashobora kuza gufashanya n'abandi kugira turabe ko Academy Impact yobandanya itera imbere. Uravuze ko murondera abana mufasha ariko mukongeramwo n'abandi boza gufasha amaze gushika mu cicaro ca gatatu mu cicaro ca kane ni ibintu vyiza cane ariko ndashaka kumenya ubu aho mugeze muri ko mufasha abana bangana gute? Twatanguye turi abana bashika kuri 15 mugabo ubu unye tugeze ku bana bashika kuri 150 bisigura yuko twese turondera abana kenshi abana nibo baturondera kuko bivanye n'ivyo bumva bivanye n'ivyo bahora babona mu marezo sociaux avuga ati Impact rero twe dufasha abana 150 kandi muratabura yuko abana 150 muri iki gihugu cacu ata bibuga bihari urumva haba ari kibazo. Uravuze ko ico kizanye n'ingorane mugenda muhura nazo muri ivyo gufasha abo bana be mukorana na federation ishira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi ko kuri ico kijanye n'ibibuga babafasha gute canke bimeze gute gukorana hagati y'amashuri y'umupira w'amaguru n'ishira mu ry'umupira w'amaguru? Twebwe novuga yuko federation sinovuga yuko izi naho dukorera twebwe federation yaduhaye gusa attestation itwemeza yuko turi Academy ico nico novuga ko twakoranye na federation andehoro yico tumaze kubona gusa umuntu umwe yahoze ari directeur technique niwe yaje kuturaba gusa na undi muntu wo muri federation azi yuko na Academy Impact ikorera hajya kuko nta numwe turabona rero federation je novuga yuko ata communication dufitaniye. Wavuze ko mwitabira amahiganwa cicaro ca kane cicaro ca gatatu ariko n'abana bakiri bato haruhande yaho mwitabira batungeje n'abandi bantu hari amahiganwa Impact maze gutunganya canke itekanya gutunganya? Ego twebwe kuri anniversaire y'imyaka 2 tugiye gushikako turagerageza tuko turiyumvira gutunganya
competition canke tournoi y'ama academy izouza ama academy ngaha mu Burundi bose tuzobandikira tubatumeko ico ciyumviro caje inyuma yuko ariyo academy yitwa Academy zo yigeze kudutumira irorganiza tournoi y'ama academy turabona yuko bagize ikintu gikomeye cyane kandi gishobora no gufasha ugwaruka rwacu natwe rero ni kuri objectif nyene natwe tuzoca tworganiza iyo tournoi y'ama academy kugira tubandanye turera abana numva ari ikintu ciza cyane kuko haruhande ya Academy Impact hariho n'andi mashuri y'umupira w'amaguru mugiye hamwe rero mwakina izo nkino niho muzobona ko n'urwego rw'abantu riko ruraduga bikaba ari ibintu byiza cyane hama nk'uko bimeze no mu buzima busanzwe umuntu wese aba yifuza gutera imbere mu kintu ariko arakora nabo bana bariko bakina umupira w'amaguru barakeneye ko ejo canke hirya y'ejo bazoba bari mu migwi ikomakome kuko nibaza ko bagenda bafise ihangiro yuko bagiye gukina umupira hama bazodwe b'abanyamwuga wa mupira batunge. Impact Academy ikora gute mugira ngo ishobore gusohora abo abana babonye ko bafise urugero rwiza canke barafise ama equipe bakona ko buryo mu kinyaduza ashobora kuvuga ati genda bandanirize hari bimeze gute? Ego twebwe ikintu ca mbere kwanza objectif ya mbere novuga nugubanza tugaforma abana tukabaforma tumaze kuba sûr ko umwana nukuri yabaye formé muri Impact naho yoshobora kugenda handi ashobora kuguruka ku mababa yiwe niko no bivuga uwo mwana rero turaheza tukamurondera umugwi ari wa première division ari wa deuxième division turiko turaja en contact n'abandi bamenyereza dushobora kutesta abana bacu kuko babandanya bakura umwana naguma ari umwana plus agenda imyaka igendera atera imbere umwana abashaka gutera imbere nawe rero twe twifuza yuko mu myaka iri imbere umwana tumaze kubona ko ameze neza muri Impact tuzomuronderera umugwi ngaha canke tukamuronderera umugwi hanze y'igihugu kuko turafise deja turi en contact n'abandi ba scouts bashobora gufasha abana bacu kuja hanze. Baravuze ikintu cyo kuba mukora n'abandi bantu je kuraba abana bazompira mu canke barondera abakinya equipe aba scout abo ba scout rero ubu ni bascout nta bakinyi benshi mufise bakuze ubu muri ko mukorana gute muri kino gihe mutararonka abakinyi benshi bakomeye canke baremera ko bashobora no gutora abakinyi batarabi vyamamare bakiri batoya kaja kubafasha mukorana gute? Kuko navuze je ubunye dusigaye dufise 3e division uravye 3e division baba arabakinyi bakuze kandi bamerita kuca no muri première division kuko tumaze gukina n'ama match menshi amiko turabona yuko dufise abana bafise talent muri 3e division na 4e division rero aba scout twe batugira ati twe dukeneye abana bakiri bato batarenze imyaka 20 batarenze imyaka 18 kuko nibo bana bakeneye gukina umupira w'amaguru rero aba scout bavuze ati twe tuzokwishikira ni dukeneye ko mutubwira cyangwa muturungikira ama video twe mu mwaka uza tuzoza twishikire kuri terrain hama twirabire abo bana hama hagize abo dushima tuzoca tubaronderera umugwi canke tubatware. Numva ni ikintu ciza cyane kuko nkuko nabivuze ivyo umuntu byose bari karakora abayifuza gutera imbere abayifuza kugira intambwe ateye mu buzima bwiwe ama hariho ikintu gikunda kuba mu bihugu byinshi muri Afrika sinova ngo ni mu Burundi honyene ni ahenshi ku mugabane wa Afrika ugasanga ari ikintu cyo kubesha imyaka abakinyi baragiye kwitabira amahiganwa harabaye ibipimo bavuze ko ari abatarenze imyaka 17 canke 21 barasubije inyuma ko basanze barenze iyo myaka muri Impact Academy ico kibazo mucikingira gutubwira ngo ejo nikizekore ku bana banyu baje mu mahiganwa basange bariko barakugwamo kubera ko bashaka kuba barabesha imyaka. Ego twebwe ico kintu natwe ikiri mu bintu turaba cyane cyane kuko imbere yuko umwana aza twe turamusaba extrait de naissance tukaraba vy'ukuri ko yasohose kuva kera kuko ari abandi ashobora kugenda akagira extrait de naissance y'amanyanga ugasanga yahizanye yagiye baramuhinduriye imyaka twe turaraba tukamutuma turavye tukamurabisha n'amaso tukavuga ati wewe vy'ukuri wewe uburenze imyaka kuko urabibona umuntu akuze uramubona ariko arakina urabona na nzira se yiwe urashobora kuvuga ati uyu muntu yaratubesha imyaka twebwe rero ikintu c'imyaka turacitaho cyane tukoresha abana bakiri bato n'umunsi mwaje turabatumiye muzokwirabira mwenyene ko tukinisha abana na 3e division yacu izo bari y'abana bakiri bato. Ego
hari ikintu twavuze ushobora gusanga mu kibano aho tubaye abavyeyi bataratahura ko umwana agiye mu mupira w'amaguru atabatakaye atabagiye kumunywa rumogi. Wewe nabivuze umumenyereza hamande y'ibindi usanzwe ujejwe muri Impact Academy, abo bavyeyi mubabwira iki cyangwa mubahumuriza gute bivanye no kumwene mwe mutegura abana muri Impact Academy? Ego twe mu bisanzwe twe abavyeyi turakorana. Bisigura yuko twe turafise meme umwana aje directement tumusaba nimero y'umuvyeyi. Abavyeyi turafise na groupe ya WhatsApp y'abavyeyi. Bisigura yuko abana tutabatanye abavyeyi gusa, twese turiko turafashanya kurera. Kandi kujya nabivuze abana turafise amatemanyage menshi y'abavyeyi bavuga ati nukuri muri Impact je nkeneye gukura mwana wanje ngaha ndamuzane muri Impact, nkeneye gukura mwana wanje ngaha ndamuzane muri Impact. Turabona turumva yuko mwebwe mukora neza, umva ico ni cizere kwanza abantu baduha cerekana yuko natwe abavyeyi batwizera kandi babona Impact. Hagataho kuri icyo cizere babagira mwebwe icyo cizere mwaza ko bagikura kuki igituma bizera gusumba ni mashuri y'umupira w'amaguru n'ica? Cizere nuko twebwe staff yacu irakwiye, turafise umuntu agira ivya development personnel. Uwo muntu wa development personnel aragerageza atrema zihezi akavugana n'abakinyi kubwira abahindura ivyumviro vyabo, bagire discipline muhira, bagire discipline kuri terrain. Nukuri abavyeyi nabo barabibona yuko abana babo bariko barahinduka. Turafise ama message menshi batwandikiye batubwira ati nukuri umwana wanje asigaye afise indero, nukuri atari kuba Impact sinzi. Rero ni ingene dushira Imana imbere twebwe. Je novuga yuko n'umuperezida wacu ari umudiacre muri eglise. Umva nawe yakinye umupira, n'umudiacre, twese turasenga, turafise ama eglise dusengamwo. Umva tubigisha kwanza Imana imbere ya vyose. Umaze gukunda Imana urumva n'ibindi birakurikira. Hamakuri ico cuko mwitaha abana mukabafasha kugira indero, ntidubava dusanga abo bavyeyi bazana abana bavuga ati ndafise akana kananiye sha reka nagatware muri Impact Academy ngira ngo bazokampindura. Iyo bazanye abo bana ni giki mwe murabagira ngo mwakire umwana kugira ngo aze muri Academy mu mwakire? Ego twebwe iyo bazanye umwana tubanza kwanza kuvugana nawe ukaraba kuko abana baca mu bintu byinshi, surtout abana bubu umva ibibasamaza ni byinshi. Umwana bamuzanye tumushira kuri ujya mu ajeje vya development personnel, baravugana nawe bareza bakavugana nawe akagira ama séance iyo bariko baravuga akamara nk'ikintu c'isaha. Ari abana baje bamize ukonye bakamara nk'ikintu c'isaha bariko baravugana, akamubwira ikintu yohindura ingene yoza arakora avyuse. Umva arafise ama metode yiwe ashobora kubwira umukinyi, ukaca usanga umukinyi nawe agiye arabikorerako aca yinduka directement. Turazi ko abana baba bakiri bato nk'abajya abana bari musi y'imyaka 9 canke bafise 9 n'irenga, baba bakiri abana bakiri bato mu vyumviro, mugabo ushobora gusanga bazi n'umupira. Ariko haruhande yuko mushobora kubakoresha iyo myimenyerezo ku mupira n'iki nta zindi nyigisho mutanga kuri abo bana nyimba ari bijanye n'umupira w'amaguru canke ibindi bintu? Ego twebwe mu bisanzwe inyigisho ni nyinshi kuko n'imbere yuko bakina umupira turabanza tukabigisha kwanza bakamenya umupira icari cyo. Ari igihe tubigisha ibijanye n'umupira ati umukinyi n'uyu nimba ushaka kumera nka Messi yaciye muri ibi nibi, yaragize discipline ukunuku. Nimba ushaka kumera nka Cristiano, umwana wese arafise reference. Nukuvuga wewe igihe reference yiwawe wewe ufise baza wige uwo muntu tuamwereka ati Cristiano nimba ageze aho ageze ubunye no kubera discipline yagize. Raba n'ubwo aracakina mugabo mwebwe nimwabandanye ukunuku namwe muzobishikira bijya na barriere ihari kugira namwe mushike ku ndoto zanyu. Turagira kuvura n'abana ibintu byose mugabo cyane nibijanye na discipline, kubaha abavyeyi, gukunda amashuri no gukunda umupira w'amaguru. Kuri cha discipline nabaza ko ni ikintu gikomeye mu buzima busanzwe ivyo uri kurakora byose mu mupira w'amaguru kuko jewe ubwi wanje hari umukinyi nzi nubwo nashimye kumuvuga ahantu mvuka ahantu mba jewe umukinyi arafise talent kabisa, arafise ingabire n'umupira w'amaguru mugabo nta ikintu c'indero ibintu byo gufata ibiyayura mutwe. Niba ko uwo mukinyi vyarangiye ivy'umupira w'amaguru abiyevye kandi yarakiri muto yarazi umupira w'amaguru ariko birangira umupira w'amaguru wavuye mu. Rero kuri ico c'indero navuga ko ari ikintu gikomeye cyane
ariko Impact Academy yaje hari hayandi mashuri y'umupira w'amaguru asanzwe hari mu Burundi kandi nibaza ko hariho n'ayandi yabandanije avuka inyuma ya Impact Academy. Hari gukorana gute hagati y'ayandi mashuri y'umupira w'amaguru n'ishuri rya Impact Academy? Ego nkuko nabivuze mu communication ni ikigoranye ngaha kwemerana kwanza kwa ma academy. Je novuga yuko academy tumaze gukorana gucyanye ani academy zoe n'indi academy yo mu Cibitoki ya Young City Academy naho nyene twahuriye muri ya tournoi ya academy zoe. Umva yewe atari kubijya tournoi ni twari kumenyana. Umva rero twe novuga yuko turi en contact gusa na ma academy ashika kuri 3 gusa. Izindi turaca biragoye kugira ushikire n'umuntu umenya ati uyu muntu no muri academy par exemple ya Aigle Noire nuzi umuntu tumbera urashobora kuvuga ati je nshaka iyi academy ni none no tumberane. Kuri ico nyine uriko uravuga cuko usanga hariho kudakorana cyangwa kutavugana hagati y'amashuri y'umupira w'amaguru. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB mu byo rijejwe harimo igisata c'abakinyi bakiri bato canke gufasha abana bakiri bato mu by'umupira w'amaguru. Ndashaka ko tuvugira kuri ico nyene mwebwe ico musaba nk'abantu mu mashuri y'umupira w'amaguru musaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'ivyahe? Ego murakoze cyane. Je ico nosaba anashaka sinosaba byinshi. Nosaba yuko kwanza abantu bajejwe football de jeunes muri federation nibakora akazi kabajejwe. Ni kuvuga iki? Nibaze bamenye by'ukuri ahantu hari ama academy ni atunza abana bakiri bato. Twe ni turiko dukorera academy kugira ku nyungu zacu gusa mugabo en même temps tuko dukora muri academy ku nyungu y'igihugu tuko dukorera igihugu. Nibaze dukorane badufashe gutanguza academy ni ikintu kigoye cyane. Ari ibintu byinshi bisabwa. Ariho usanga imipira wanashaka kubajije nk'umupira umwe uno munsi yogeze ku mahera 100,000 bisigura yuko none ufise abantu kujya navuze 150 none bokoresha imipira inga nimiburi batezwa gukoresha imipira ishika ku 80 ku 80 ugaca wiyumvira twe ubu tufise imipira ishika kuri 30 turacakeneye yindi mipira. Ni kuvuga federation abo bantu nibaze bafashe ama academy bahashobora kubafasha n'imipira bashobora kubafasha n'imyambaro biba bigoye muri academy. Umunsi mwamaze kwishikira nimwe muzobona yuko by'ukuri dukeneye gufashwa cyane cyane ama academy akeneye gufashwa. Ikintu uvuze federation waza ko bashobora kuba bakurikirana ibiganiro bikogwa ibi bintu by'umupira w'abakiri bato turakwiye kubishyiramo ingufu. Umwe wese mucajejwe nimba je ndumesha makuru aho muri academy muri federation umwe wese mucajeje kuko nimba umunsi twifuza gukina igikombe ca Afrika tukamayo twarabikoze 2019 mugani turasubirayo nimba rero twifuza kujayo tukongera tukanasubirayo tukagira na yando to kuzokina igikombe c'isi. Nibaza ko mu byo dukwiye gushiramo ingufu cyane ni umupira w'abakiri bato. Uyu munsi hari ibihugu vyinshi vyamenye gutegura ico kintu kuko ubu tuvuze Senegal ku mugabane wa Afrika nibaza ko haruhande y'abakinyi ifise bakera baba bakomeye ariko ahantu ikomereye cyane ni mu bakinyi bakiri bato ko isa abakinyi benshi yagiramura bakuriye mu academy muri Senegal kubera kwa gukorana hagati y'amashuri y'umupira w'amaguru muri Senegal na cyane cyane aho mu gihugu cy'u Faransa baza kwisanga abana bari ku mugabane wa Buraya. Ubu ni wari ko barazafasha umuguserukira igihugu wa Senegal akona karero hanze. Hari n'ibindi bihugu byinshi biriko birategura muri ubwo buryo kugira ngo nimba arabo ba binational turondera baze gufasha mugabo hari abandi bantu dufise dushingira kuko biroroshe gukontora abana wagiye urarero ko bagiye baduguza ukuntu bameze uzi ukuntu ivyo bakenera ukabizi byose uko bitwara ivyo bintu ukabizi bavyoroshe kubakontora basanga ivyo mwifuza murabishitse ko jewe ku ruhande rw'iwanje nakamone ishami ry'umupira w'amaguru FFB bagerageze bakurikirana umupira w'abakiri bato kuko bizofasha igihugu na cyane umupira w'amaguru. Munganga rero wakoze kutwitaba muri BNP Sport ni mu rugo nejo bundi murahawe ikaze. Murakoze cyane ndashimiye abakunzi ba BNP TV. Jay Munganga arakoze cyane reka nshimire mwese twabaye muri BNP Sport uyu munsi mwakoze cyane naho utaha.